Bakunzi ba CANAAN TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nta kindi ukwiriye muri w'ijuru neza atari ugushimwa n'abo waremye. Nta kindi ukwiriye atari kunenahazwa no gutazigwa. Kuko uri Imana yacu, umuvyeyi wacu, uri umurinzi wacu kandi uri umutabazi wacu. Udukebura buri munsi mu ijambo ryawe kugira ngo mukunzi tugire amahoro, tugire umugisha, tugire ingo nziza, tugire ubuzima bwiza kuko ari wo mugambi waduteguriye kuva kera. Nane mukunzi n'ubu ndakwinginga kuko imbabazi zawe n'urukundo rwawe unyemerere ivyo ngiye kuvuga abari we wivugira. Ganiriza imitima y'abana bawe kugira ngo ifashwe kandi remeshwe nawe muri vyose. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose n'izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo wirinde gutura urugo rwawe kuko uba uriko wikwegera ivyago, uba uriko wikwegera imiruho, uba uriko wikwegera imiruho. Ariko arahiriwe urubungabunga kuko urugo ni umugisha Imana yaguhaye, ni Edeni Imana yaguhaye, kandi ushobora kuyinezererwamo igihe cyose wifashe neza cyangwa ushobora kurubabariramwo igihe cyose wifashe nabi. Ariko umugambi w'Imana wowe yari yaruguhaye ngo rukubere umugisha, rukubere umunezero, rukubere akaruhuko uruhukiramwo. Rero byose biva ingene uvyifashemo. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu Migani, turasoma igice cya 27, tusoma umurongo w'8. Nk'uko inyoni itaye icari yerere, n'umuntu niko ameze iyo ataye urugo rwiwe akayerera. Mwumvise ngo nk'uko inyoni itaye icari yerera. Murabona inyoni iragenda kubaka inzu yayo by'ukuri bigoye, igenda izana akatsi kamwe kamwe, ikaza igashiraho, igasubira ikazana akatsi. Murumva ko biba biyigoye gose kugira ngo ishitse aho yubaka icari bamwo, ishobora kuvyariramwo, ikareramwo utunyoni twayo. Iba yakoze, iba yarushe, iba yacotse. Ariko ngo igihe itaye ico cari igumiye rera kayerera kabura aho ushira umusaya, ngo niko n'umuntu ataye urugo rwiwe ayerera. Gerageza uyumvira, wewe uraje urafiyanshije umukobwa, ukamutoranya mu bakobwa benshi. Ibindi bivuga no ku mugore, singomba kuvuga ku mukobwa gusa kuko uyu munsi hariho n'abagore bariko barayerera, bataye icari cyabo, bataye ingo zabo, bariko barayerera barushe. Kuko n'abagabo hari abarushe nabo barahari. Ukagenda ukarondera uyo mukobwa, bikanakugora pe, bikanakugora kugira nakwemerere, mugateba mugashikaho mwumvikana, akavuga ati d'accord ndemeye, ukamwambika bage ya fiançailles, mukabandanya. Hari aho muhura n'intambara muri iyo relation, kuko kenshi hari aho usanga n'amajambo n'abavyeyi canke niki n'abandi bantu hirya no hino, ivyo byose mukabisurmonta, mugatangura mukarondera, mukiprepara, mukekonomiza, mukagura intebe, mukagura ibitanda, mukagura amarido, bya bindi byose murabizi ko atari biki. Murazi idyote amahera isaba, murazi ibyo bavyeyi bakora, amayiforu bagira, murayazi. Murazi ingene abavyeyi bikokora, hari n'abagurisha amatongo, hari n'abagurisha, hariho abafata amadeni kandi nawe harayifata. Nk'uko inyoni iruha iri kurubaka icari, nta muntu n'umwe yovuga ngo urugo rwaroroshe kugira ngo arushikemo. Nta n'umwe. Hari urugendo, hari kwitanga, hari kwisonzesha, hari kwiniga kugira ngo ushike ku byo ushaka, ugura ibikoresho bikwiriye.
mugakoranya imiryango hirya no hino amajambo akavugwa, mukaja imbere ya leta mukavuga amajambo, mukiyangaje mukavuga ngo urugo ya mategeko yose bavuga, mukaja imbere y'Imana y'abakozi b'Imana mugashingira intahe ubukwe, bakarushingira intahe ubukwe mugiye gukora. Ariko ntumenye ico uri kuravuga, ntumenye ico uri kurakora, ukabifata minenego, ukabifata iki, ukabifata minenego nk'iyi nyoni ifata icyari yaruhiye, ishobora no kubaka amezi n'amezi kugira ngo gishike itubake tuzure, ariko ikaja kuyerera ugasanga umuntu umuruho yarushe kugira ngo ashike ku rugo rwiwe rwubake, ariko ukabona ariko arayerera, ukabona ariko arayerera. Kandi Imana iravuga ngo ico jewe Imana fatanije, ico jewe Imana fatanije daboro gihinduka umugabo n'umugore ngo bahinduka iki, bahinduka umuntu imbere y'Imana n'imbere y'abantu, muhinduka umuntu umwe. Ni mwebwe mwenyine mushobora gukora ibintu ntihagire umuntu n'umwe agira commentaire, ntunihishe, ntunagire kukavuga ngo ndabirekuriwe kuko mwahindutse umuntu umwe. Abavyeyi barahezagiye, leta irahezagira, Imana irahezagira, ariko igitondo kimwe ukavyuka ukaja kuyerera, ukaja kugira iki, ukaja kuyerera. Mwumvise ko umva ngo umuntu niko ameze iyo ataye urugo rwiwe akayerera. Mwumvise umuntu ayerera ni umuntu atagira destination, ni umuntu atazi ivyo arimo, umva ni umuntu mwumvise ko ari kuyerera. Umuntu aja mu rugo rw'abantu, uja mu yindi horasi hagati iyo yararimo, mu Kirundi bamwita ngo n'umushurashuzi. Murumva gushurashura ivyo kuvuga n'umuntu atagira agaciro, umuntu ashurashura n'umuntu atagira amavaleur, n'umuntu atazi ivyo ariko arakora, n'umuntu ibintu akora n'ivyo abashurashuze, n'ivyo abantu ataco bamaze. Muriko muravyumva ikintu waruhiye, nagira ndakwibutsa usubiza ubwenge inyuma, wibuke effort wagize kugira ngo urugo rugo none rutaye nk'iyi nyoni. Uyu munsi uriko urayerera, kandi Imana yari gutegerejemo byinshi, imiryango yari gutegerejemo byinshi, abana bari bakurindiriyemo byinshi, mugabo uyu munsi byose urabitaye. Ariko dufise Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu. Haleluya. Iminsi yose nama mvuga ngo dufise Imana, nukuri iteze ibiganza. Imana ico ndayikundirayo ntimeze nkatwe abantu, oya. Imana yo ikubabarira, kubabarira, ntiyibuka ivyo wakoze. Naho abantu twoguma tuvyibuka, Imana Yesu kimeze, Imana ibita mugobo kwibagirana ikavyibagira. Garuka, ugaruke ubake ico cari Imana yaguhaye, ugaruke ubake iyo deni Imana yaguhaye. Ni wayifata neza, ndi umva uzoyinezerererwamo. Nukuri ni gake umuntu wo mugirira neza, wo munezereza, ntama nawe ngo yifuze kukugirira nabi. Umva mbwa yatewe ukora ibiri contraire y'ivyiza nuko yoba yatewe. Ariko dufise Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu. Garuka ugubake kuko umugisha wawe nawe. Nje nkunda kubona kenshi muze murabe iyo umuntu yaburaniwe, iyo umuntu ivyo vyamuhezeko, iyo umuntu ukuyerera nyene yatakironka n'ivyo ayerereza, kenshi agaruka muhira, kenshi agaruka muhira, kandi akagaruka atacagarukanye, ikizere cyaratakaye. Hariho nabanka kubakira, hariho nabanka kubakira, ariko hariho abantu b'umutima mwiza avuga ati nta kundi gito gitagibwe iwabo. Hari umukozi w'Imana yigeze kutwigisha aravuga ati kenshi abagabo ati baragenda bakiri bato bakazoyerera
bakagenda bakadepansa ubuto bwabo hanze, bakaryoherwa hanze, bakanezereza abo hanze, bahengera barabaye ibishifu, bakagaruka muhira ataco bakira, umva ari amashifu. Ubuto bwabo babuhereje hehe? Babuhereje kuyerera, babuhereje mu bushurashuzi. Ariko nagira ndakubwire ngo ubaka urugo rwawe, bungabunga ico cari Imana yaguhaye, niho umugisha wawe uri, niho umunezero wawe uri, niho kazoza kawe kari. Umva, niho uzofatwa neza no mu busaza bwawe ukaruhukana amahoro. Haleluya, haleluya. Muze murabe abantu bose bayerereye bakayerera, muze bamwiga kwicara mu banze mwobserve abayerereye n'abatekereje, murabe ubudasa buhari. Muze murabe ubudasa buhari, muze murabe no mwisaza ryawe ingene bimera, muze murabe no mubaba komotse ingene bimeze. Eka kenshi nitwe dukwegera umuvumo abantu abacu, nitwe tubakwegera umuvumo, nitwe tubakwegera ibyago. Rero nahawe ukubungabunga icyo cyari cyawe Imana yaguhaye, ukirinde kinyegeze, kuko umwasi wewe umugambi afise n'umwe, nuwo konona, kandi nicyo canamuzanye. Ariko hahimbazwe Kristo umwami wacu ko yaje kuduha ubugingo kandi akabuduha busagutse. Imana rero iguha ubwenge ukubungabunga icyari wahawe n'Imana. Imana yo mwijuru ibampezagirira, Imana y'imbabazi n'urukundo. Sindambirwa kugushimira mwami, sindambirwa kuguhimbaza, kuko uri mwiza kandi ugira neza. Utanga ubwenge, utanga amahoro, utanga ubwenge bwo kubaka urugo neza. N'ubundi ndasengeye mwami Imana ingo zirimo ibibazo, mubandura ubushobozi bwawe. Ikiganza cyawe kiramira abo bose bariko barayerera, abo bose badatahura ibyo barimo. Ndasabye ngo umucyo wawe ubarasire, ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen.